turiga ku bintu bitandukanye turaza gushaka conclusion no munsi turashaho akaburungu byo twize cyangwa amapoint de suspension tuza akaburungu mu ngo byaba biheze ko tugiye kubandanya kubana navyo muhiri wacu mu buzi n'ahandi hose tuzogara turagenda una munsi turaza kuva ku bintu bitandukanye byinshi cyane ariko ejo twarize kubyerekeye imiye by'imyaka igihumbi tuzoba ku isi tuganzanya na Kristo n'imyaka igihumbi le règne de 1000 ans et le jugement dernier byo twize ejo twarabonye na bizogenda nga tuzobana na Kristo tukaganzanya nawe ngene manzo ciri manza abantu badakijijwe abantu batamwizeye ngena bazoja mu muriro mbere bamwe bagenda barashima Imana wenda barayitazira ubwo ati Imana turagushimira Imana ichimanza zigororotse turenganya ndagiye mu muriro mbwa ndagushimiye urakoze kuko ntiwandenganyije niko bazagenda baravuga bibiliya ivuga niko ndavuga hama natwe tuzotuko tuja muri periode yindi ryoshe cyane haleluya no musaza mu byerekeye kuremwa kw'isi nshasha n'ijuru rishasha kuremwa kw'isi nshasha n'ijuru rishasha la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel nibyo no munsi za kwigako hari ikibazo gikomeye cyane mu bantu benshi ko turabona ibintu byigishwa hirya no hino bimwe bimwe tukabyita ngo ni ibinyoma kubera kumva tutarabitahura ibindi nabyo kari ibinyoma bikaba ari byo ari ibinyoma vuga bisa no kumubona ukuri kimwe muri ivyo nivyerekeye kurema kw'ijuru rishasha n'isi nshasha bibiliya tubwira ko tuzoja mu ijuru abakizwa benshi tuzoja mu ijuru ariko notion cyangwa iciyumviro c'uko hariho ijuru rishasha n'isi nshasha Imana izoremwa aho ijuru n'isi bizoba bibana en fait aho ijuru rizoza ku isi kuko si twebwe tuzoja mu ijuru ijuru rizoza ku isi tube mu ijuru Yesu ashimwe icyo ni kibazo abantu benshi bafise kw'ibibazo batanabyemera muri monde z'abakizwa twebwe abakizwa ariko je kuri janiza yuko igihe tuko turajama ari gihe Bibiliya ivuga muri Daniel yuko ngo ubwenge buzobwira mu bivyerezo byerekeye kumenya ibyo buvugisha Imana yashaka tumenye ukuri kw'ijambo ryose kuko iyo wizera ikinyoma ubaho mu kinyoma ubaho ubuzima bubi iyo wizera ukuri ubaho ubuzima bwiza abantu benshi babaye mu kinyoma babaye ubuzima bubi kubera bizera ibinyoma ariko Imana yashaka tumenye ukuri nako ni Yesu Kristo ukuri si ikintu ukuri n'umuntu ni Yesu Kristo mu by'Imana yavuze byinshi mu byavuze muri Bibiliya yaravuze ku byerekeye kuremwa kw'ijuru rishasha n'isi nshasha waciye bati none bivuga muri Apocalypse gusa oya ntivuga mu byahishwe Yohana gusa Bibiliya irabyuzuyemo turabona yuko Imana ikirema Imana yaremye ibintu ikiri yonyene Bibiliya yatubwiye neza yuko ngo ijuru n'isi riraremwa ubwa mbere na mbere Imana yarema irema ijuru n'isi ubwa mbere na mbere Imana yari iri hehe none imbere yuko igice ca mbere c'itanguriro umurongo wa mbere Imana irema Imana yari isanzwe ibahe Imana yabahe kw'ijuru ryaremwe n'Imana afite ijuru riri konte n'Imana ni Imana konte n'ijuru sinziga nuko ndiko ndavuga si ijuru rigize Imana ni Imana igize ijuru muri majambo ijuru rihari kubera Imana isanzwe ihari ijuru ryaremwe n'Imana isi iraremwa n'Imana hanyuma bikontamine par le péché biterwa n'icaha icyaha kimaze kubizamwo harakeneye indi plan abantu baca bibaza ngo ni plan B Imana yagize ya si plan B si uko Imana yihenze ibate bana karambanye rero ndakubise swata shitani aranesheje reka ngerageze ngendeme ibintu bishasha oya ni umugambi wayo bihe bidashira Imana muri eternité ndaga ndababwire tugwe kubona Imana mu buryo eternel ikintu maze imisi ndagishimikira ko cyane no mu migenderne yawe ugeneye n'Imana uyigirane mu buryo bw'ibihe bidashira kuko ari gihe turaba ubuzima mu façon temporaire mu buryo bwo ngaha bwa nawe bwo muri présent dukwiye gushaka kuri dimension tuduga mu byiyumviro cyangwa mu kwizera kwacu ukaba mu bintu biboneshwa amaso ukaba bitubwira ngo iby'ibihe bidashira nivyo by'ukuri
ariko ngo bitaboneka nibyo by'ukuri ibi nabyo birengana iby'akanya gatonya. Rero tugiye gushika kuri dimension dushika ahantu mu byiyumviro byacu mu kwizera Imana tubona Imana d'une façon éternelle, tuyibone mu bihe bidashira kuko nous sommes des êtres éternels, turi abantu b'ibihe bidashira twebwe. Rero Imana muri plan yayo ibihe bidashira yari ifise umugambi wo kurema ijuru rishasha n'isi nshasha, aho hazamo ubugororozi bwayo, hazamo ubwami bwayo, no royaume, kingdom tuza kubona ku bwami. Rero ni muri uwo mugambi Imana yipfuza ko tubona mu buryo bwagutse, d'une façon élargie, ku buryo ubona Imana nini, utubona Imana iri limite, akatara kamana gatonya kaguha amafaranga, kaguha akazi, kaguha ibintu bitonya byo ngaha ku isi, urengere ibintu byo ngaha ku isi birakenewe nibyo, ako ni by'abana ibyo, ushika ahantu gatonya ukura ubone ubwami, ubone kingdom, ubone réalité du royaume, wiyumvire iby'ahantu ho mu ijuru, kuko niyo wowe wicaye muri Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishaka tubona mu buryo bwagutse. None ico cyumviro cyo kuremwa kw'ijuru rishasha n'isi nshasha si Yohana yacanditse ko wenyene, hari abandi bantu muri Bibiliya bavugishijwe bacanditseko, aribo nshaka ko turaba abantu batandukanye babivuze ko kugira ngo ushireho fondation aburi urufatiro rwawe kwizera wubakire ku ijambo. Ntiwizere ibintu wumvise umuvuga butumwa yavuze ko wubakire ku ijambo. Reka dufate Bibiliya zacu naho twandika. Uwa mbere bivugishijwe ko hari umwami Dawidi, le roi David. Dawidi yabivugishijwe ko Psalm 102:25-27. Kadusome haravuga ngo mbere na mbere washyizeho itanguriro ry'isi, kandi amajuru ni igikorwa c'intoke zawe, ibyo bizoshira ariko wewe uzohoraho. Mbere ibyo byose bizosaza nk'impuzu, uzobikuranya nk'impuzu bikuranywe n'ibindi. Amete bizosaza bihave ngo bikorwe n'ibindi. Abavuze ngo amajuru, les cieux mu gifaransa, bavuze les cieux canke amajuru ni gutandukanya. Hari amajuru atatu Bibiliya itubwira. Amajuru atatu Bibiliya ivuga ariho ijuru rya mbere, le premier ciel tuvuga ni ya mbere tubonesha amaso, aha mu kirere ngaha twese tubonesha amaso hari ibicu, iryo ni ryo juru rya mbere. Ijuru rya kabiri ni muri univers, hariya hejuru hari ama étoiles, hari inyenyeri, niho biri tubwira ngo les dominations, les puissances, les forces des ténèbres, inkomezi z'umwiza, abadayimoni bakomeye cyane ngo niyo baba ahari ama étoiles, ama planète n'ahandi. Niryo juru rya kabiri. Hakaba n'ijuru rya gatatu ariko juru Imana data ibamo, troisième ciel. Niyo Paul avuga ngo hari umuntu yajanywe mu ijuru rya gatatu ngo yereka amabanga umuntu adakwiye kuvuga. Rero tuboneza yuko Imana ayo majuru yose uko ari atatu, ijuru tubonesha amaso, iryo rya kabiri tutabonesha amaso haja amafize n'ibindi, naho Imana data iba byose Imana ivuze ngo bizosaza ngo bikuranye n'ibindi, haze ibindi bishaje. Uwo ni umwami Dawidi yabivugishijwe kera, ari umuntu atari bwamenye n'ibya Yesu, na Yesu uko ntibanabanye na Yesu, ariko Imana imuhishurira ibanga yuko izorema ibintu bishaje. Uwa kabiri ni Yesaya. Yesaya we arabivugishwa ko cyane gose, Ezayi arabivugishwa ko cyane gusumba abandi. Reka tuje muri Yesaya 51. Kandi ngo ndashaka urufatiro kugira ngo tuze kuduga twumva ibyo tuko turiga. Yesaya 51, Ezayi 51 verset 6. Aravuga ngo nimunamurira amaso yanyu mu ijuru, mwitegereze no ku isi hasi, kuko ijuru rizokamangana, mpamvu izo disperse izogenda. Ijuru rizokamangana nk'umwotsi, n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi. Ariko agakiza kanje kazokwamaho ibihe bidashira, kandi ugoroka kwanje nikuzogira iherezo mu bwe buti amen. Uruba bizosaza, ijuru rizosaza, byose bisaze, isi ihave. Uno munsi abantu besha ngo isi irashaje, abakizo twe turasenga ngo umwami ngudukure mu ino si ishaje ngo yamaganya n'amagogo. Abona isi irashaje, yashaje kandi yashaje nibyo. Rero ibintu biko Yesu azo Imana izobikuraho, canke Imana niwe Yesu. Tusimbire 35 muri Ezayi. Ezayi 65 verset 17. Aha toshaye muri Yesaya nayivugishijwe. Havuga ngo kuko raba, uyu murongo wora bivuga cyane uburyo bwumvikana. Kuko raba ndarema ijuru risha n'isi nsha, ibya mbere nibizokwibukwa kandi nibizoruha byiyumviye.
kuko raba voici raba ndarema ijuru rishasha n'isi nshasha ibya mbere ntibizokwibukwa. Iyo ni Imana ikiravugira mu mvugishwa Yesaya yabaye imyaka 700 imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, aravugisha ko arantisipa ibintu bizoba muri kazoza, yuko Imana izorema ijuru rishasha n'isi nshasha ku buryo no munsi bihari bitazokwibukwa. Ijuru Imana ibamwo ntirizokwibukwa, ino munsi iyi si turiko turabamwo ntizokwibuka, amaplanete turiko turabona twumva bariko baradekuvura yose azodisparesa ahave, ntazokwibukwa ukundi, kuko Imana izorema ibindi biri mu bwiza, ibindi biri special bikomeye cyane, harimo ubwiza n'ubugororotsi bw'Imana butagira iherezo. Uwo niwo mugambi Imana ifise kuva Imana yitwa Imana, nuko Imana igendera arema. Imana yararemye n'umuntu irasubira mu hokreya, yararemye umuntu irarema Adamu, ariko Imana yaremye ubwoko ubundi muri bwoko bw'abantu bwa kabiri. Haleluya! Imana twebwe abakizwa turi musote y'abantu ibyaremwe bishashe, une nouvelle création. Nous turi la création, nous sommes une nouvelle création, turi a new creation, turi bien en fait a new kind of creation. Undatwaye n'icyongereza rero naho. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Turi création nshasha. Imana yararemye irema Adamu wa mbere araza abyara abantu babyagwa n'umubiri bafise ame na corps bapfuye mu mwebo, ariko acaza Adamu wo hanyuma ariwe Yesu Kristo azana ibyaremwe bishasha, abamwizera a new kind of creation. No munsi yo mfise ngo y'icyongereza no munsi sizi byamfashe. Haleluya! Umviriza, turi ibyaremwe bishasha. Kuko Imana yaremye umuntu hamikagiraho création muri Kristo Yesu, niko yaremye n'isi igirigeraho création y'ibindi bintu byose. En fait Imana ni Imana ya création irarema ikaremurura. Urabona siko kuremurura ikarema murabyumva nyene, irarema ikarema kongera ikarema umugani wo muraho ikomerema. Umurongo wa 66 Esaïe 66 verset 22. Ibice byanyuma byo muri Esaïe byavuga ko cyane, havuga ngo kuko nkuko ijuru risha n'isi nsha ibyo nzorema bizohoraho imbere yanje, niko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho, niko Uhoraho agize. Muvuga muti amen. Ijuru risha n'isi nsha ngira ndeme bizohoraho. Ndakunda Imana ivuga muri présent, Imana ibintu byose ivuga muri now, muri kubu. Ibivuga nko kumenya byamaze kuba ngira ndabikora, afateye muri temps passif, avuga muri ibigira bibe byanamaze kubikora, kuko Imana mwibuka ndiririmite n'umwanya. Imana ibintu byose bikora mu bihe bidashira, mugabo irafise umwanya bikoreramo. Rero Imana yavuga ivuga muri Yesaya yuko igiye ijuru rishasha n'isi nshasha, ariko ntibyaragarukiye muri abo bantu babiri David na Esayi na Petero yarabivugishijweko. Aha tuja mu Nouveau Testament gato twinjira neza mu shigwa cacu. Petero nawe yarabivugishijweko. Petero yavuze ko mu buryo bwo wabivuga mu buryo bwagutse ashama n'amadetail rero. Ejo muri 2 Pierre, Petero wa kabiri ca gatatu, 2 Pierre chapitre 3 verset 7 à 15. Reka dore mu gatandatu tugavyumvikana ngo ivyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru bavyeresyo ngaha mu Gifaransa, ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo ryabibikiye kuzosha. Murumva ahatanguye gushama mu madetaye ingene Imana niyarema ijuru n'isi nshasha ngene niyabikuraho ngene bizogenda, yuko bizosha, bizaba consumé par le feu, bizosha turigwa n'umuriro, ko bibike kuzosha kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi w'amateka, wa munsi w'imanza tuza kubibona. Ejo twarize kubyerekera urubanza rwe bidashira, ingene Imana izohaguruke bwe ku ntebe yayo. Una munsi mwibuka Imana yicaye ku ntebe y'ubuntu, nje tubabiri tubwiye ngo nukorere ngo twegere intebe yabo y'Imana y'ubuntu atabwoba, ngo dushaka kuronka ubuntu bwo dufasha mu gihe twico dukeneye. Abaheburayo 16. Una munsi Imana yicaye kuri trône de la grâce, niho yicaye turi mu gihe c'ubuntu, ariko azobigiye Imana ihaguruka ikaja guca imanza. Ukirindira guca imanza, gucira imanza isi, abanyabyaha izobacira imanza, shitani izomucira urubanza, twabibonye mu buryo bwagutse. Rero ico gihe Imana izobigiye ku gihe cyo guca imanza, isi izogira ubwoba icisha. Niyo nico kintu kizoba ku isi, abanyabyaha bazoja mu muriro nibyo, ariko isi nayo
izosha isha gatwumve ngo gutikira ko abatubaha Imana ariko abo nkunda iri rimwe mwoho ntimuryiyo bagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Hari umuntu aciye yigisha avuga ngo nimwumva umunsi umwe imbere y'Imana ngo n'imyaka igihumbi ku isi ko musi ushaka guharura imyaka y'isi Imana imaze. Oya si abantu bakwageranya kukwereka yuko iminsi ku Mana ari eternity. Afite Imana ntirimita n'umwanya tubyumve ikintu ngo ndagisubiramo. Imana ntirimita n'umwanya, Imana iri eternel nibe bidashira. Imana igaragaza kudushira ibintu mu myanya yacu. Igihe bavuze ngo umwanya imbere y'Imana, umwanya ushaka kuvuga mu bice bitatu. Igice cya mbere n'igice bita eskatos mu Kigiriki. Eskatos c'est le temps éternel, n'umwanya w'ibihe bidashira. Niwe Mana Imana ikoreramo. Niho havamo ijambo ryitwa eschatologie, l'éternité. C'est le temps éternel, n'umwanya w'ibihe bidashira. Niwe Imana ikoreramo. Iby'Imana iplanifia byose byabaye muri eternité biri mu Mana. En fait l'éternité c'est Dieu. Imana niyo iri eternité. Haga twumva ngo ibihe bidashira tukumva ngo ni umwanya. Ibihe bidashira ni Imana. Haleluya. Hakaba umwanya wa kabiri ari umwanya wa chronos. Niho cyangwa ijambo chronology. N'amezi imyaka n'ibindi. Imana ifata ibyo muri eternité kabizana mu bihe. Bituma turiga rero turiko twiga iby'Imana ateguye bizoba mu bihe by'iherezo muri chronology, muri chronos. Hariho n'undi mwanya wa gatatu ari wo ukomeye cyane ku buzima bw'umukristo, ku buzima bwa misi yose, umwanya wa kairos cyangwa kairos. Kairos c'est le moment opportun, le moment adéquat, le bon moment, n'umwanya ukwiye, mu gihe gikwiye. Imana imurika Yesu avyagwa n'umugore. Haleluya. Umuntu wese arafise igihe gikwiye ciwe mu buzima bwa misi yose, mu byubamwo, mu kazi, mu byose hari igihe gikwiye cawe. Ikintu cyose gifise umwanya wacu. Tukama amashi basi. Afite ndagyoheka ndibaza ko ariko murabyumva. Umviriza, Imana rero ifise umugambi munini cyane, umugambi uri big. Katubandana umwami Imana nitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya. Iyo tumara abantu baririmba indirimbo muramuzumva, uzuza ryari Yesu twimana ingoma yawe. Muramuzoza indirimbo nyene zo kwiyabura ukamva mu kizwa nyene kwaririmba nyene. Sinzo bandagiye mu ijuru. Umvirize n'ababwiye twiga tukumbure twakuja mu ijuru ngo twifuze no kuba ngaha ku isi n'ikiro gihe tukihari kugira tugire impact ngaha mu bwami bw'Imana. Haleluya. Okay. Uko muri ariko yihanganira mwebwe ntigomba yuko hagira abahona. Umva Imana igituma itebeje ibintu byayo nugiye shaka ko abantu bakizwa, ariko igomba ko bose bihana. Ishaka bose ashikara repentance bakizwa. Ishaka nje Imana umutima wayo yifuza ko abantu bakizwa. Tuma twokora ibintu byose mu mutima numva umengo ibintu byose twokora abantu atakorakizwa no gutumwanya no gutinguvu. Twifuza ko abantu bamenye umwami Yesu. Objectif y'ishengero rya Kristo muri rusange nuko tujana l'évangile vers les nations, nuko abantu bamwumva Yesu. Nje tubamwana babwira ni nimba mukora, nimba mufise amafaranga, nimba mugira iki, mugire ambition z'ubwami. Ntimurondere ibintu byanyu kugira mugire ibintu mugwiza muhira n'imituga n'ibindi. Oya, ni byiza ko mubigira ariko mugire mentality ya kingdom. Hari abantu benshi ariko barifuza ko tubabwira ubutumwa bwiza, bakeneye gukizwa. Aha uhere ngaha turi ngaha nyene mu Kinindo, i Bujumbura, mu Burundi bwose, isi yose. Aho Imana igupasa umutima wawe uti mwami nifuza ko abantu bakumenya, kandi Imana izo gukoresha uko ishaka yowe mu capacity yaguhaye, ariko ubwira umutima. Imana yifuza ko abantu bayimenya, niwo mutima w'Imana. Afite business y'Imana nuko abantu bakizwa. Nje tuba turiga ngaha kugira ngo dukure mu gakiza, tugende tugire impact hanze, tugende dufasha abandi bene data taramenya Imana, batarakizwa, bataravuga ubwa kabiri. Abantu baragukeneye wewe, ngomba kubwira nkuriho kubwawe, kuko abantu benshi babayeho kubwawe. Nico kibazo dufise mu ishengero, aho abantu baviva une vie yabo privé. Ntunyinjire mu buzima ibyo abakizwa sinzobijijamo cyane, nzobirabira kure. Ugasanga shitani yarakuboshe akora kubuza gutera imbere no guteza imbere ubwami bw'Imana, kuko ngo bakwinjira mu buzima. Ugasanga bamwe twaranakomeretse, twakomerekejwe n'ibyo twagiye turabona ahantu hatandukanye. Shitani agaca atubera ahantu kubw'umutima wacu utifuza kwagukwa. Ugasanga urabira kure, urabira distance, ndabirabira kure, bakwegera sitaki. Ugasanga umuntu aba y'ubuzima bw'ubwoba,
ariko Imana ashaka ko abantu benshi bayimenya, ashaka abantu benshi bakizwa. Uvuge muti amen. Niwo mugambi w'Imana. Nje tuma ibintu byose dukora cyangwa tubamo cyangwa tujamo, nibaza ikibazo gituma ndabijamo, gituma ndabikora, sinukira abantu bamenye Yesu, ukira bakizwa, ukira babona uri pose ibibazo kubera iki niko nakora ibi bintu. Afite ibyibiro by'umukizwa byari bikwiye kuba bitangurana n'Imana, bigerera mu Mana. Ntibihagarare kuri wewe no ku maintere yawe, ako bihagarare muri Kristo, bigume muri Kristo, uzopfira muri Kristo, uje mu ijuru muri Kristo, ubane na Kristo bidashira. Haleluya. Umurongo wa 10 ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru mwumve, aho amajuru babuze amajuru azovaho, hakaba no kwasana guhambaye, ibyitanguro byose bigashongeshwa. Gushonga ni nko kuyonga, to melt mu Congereza. Ni kibengebenge gikaze. Isi nibikorwa biri muri yo bigatongoka. Afete isi izosha ku munsi banzogira ikimanza, izosha iyonge kuko ikintu gituriye cha plastique kikayonga, cyari ari ikintu solide gahinduka ikintu liquide. Isi wizoyongeshwa n'umuriro w'Imana uvuye imbere y'intebe y'Imana. 11 none ko ivyo byose bizoshonga, bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana, no mu kurereka ukuza ko munsi w'Imana muhahamiye. Aba tugiye ngo muhahamire kuza, murindire mu ngeso zacu ndingana tubayeho, ko turindire umunsi w'Imana avec un ardent désir. Turinde tuhamva afite yakwiye kuba anticipation ya watu warakwiye kuba ari kintu witeze kugarura ko Imana nk'umukizwa cyari kintu wamunyoterewe cyane. Uvuti ndipfuza mugaba entretemps uri kuraba active mu buzima bwawe, uri kurakorera umwami Yesu, ukamureka akakurongora mu byakora kujana, murabona akari kintu uneze kubera n'ikintu kizokiryoshe cyane. Nababwiye amajambo y'umuntu kubivuga n'amajambo make gose. Katwandanye nguzotuma amajuru ayongeshwa no gusha. Mwumve amajuru azosha, bavuze ko isi izosha bwa mbere, ubu nabavuze ko amajuru azoyongesha no gusha, kandi ibitanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha. Turerezwe ni Petero, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ibyo kugororoka kuzobamo. Tureretse, turarindiriye, nuzatanga turarindiriye ijuru rishasha n'isi nshasha, aho ubugororotsi bw'Imana buzoba buba. Reka tujya muri Matayo 24 turabe ngena Yesu nawe yabivuze, kuko Yesu yarabivuze. Ushaka sinone byavuze nde? Byavuze aba bantu bonyene. Yesu yarabivuze. Matayo 24:35. Uyu murongo ndibuka ahantu ndabona kera nkiri umwana muto muri famiye, sinatahura ibyo uwo murongo uvuga. Yahitabye imanise muri salo, umunsi ndiko ndamedita niho nabyibutse. Nibuka uyu murongo kumva bavuga ibi bintu gabahasha, kandi nibaza ko n'abo bantu bari bayifise n'ubwo atavyo bazi, kuko umwe arakijijwe umugundi ntakijijwe. Yari famiye mugabo arakijijwe, umugore n'akijijwe, umugabo ntakijijwe. Ariko no munsi natawe icyo umurongo ashaka kuvuga. Rero dusome Matthieu 24:35. Havuga ngo ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Le ciel et la terre passeront. Niko biri Gifaransa ivuga. Ils vont passer. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje azohoraho ibihe bidashira. Nta iyota na imwe izova ku majambo umwami Yesu yavuze. Rero turabona neza yuko kurema kw'ijuru rishasha n'isi nshasha atari ibintu byavuye mu kirere uko nyene byaje uko, ariko ni plan y'Imana y'ibihe bidashira yari ifise kuva Imana yitwa Imana. Imana igira itanguriro ntigira n'iherezo. Imana ntirimbite n'ikintu na kimwe, ni Imana yitwa Imana yikwije, ifise byose ikeneye. Rero tujya mu Yeshuwa Yohana 21. Namuzi turiga ibice bibiri cyane, 21 Apocalypse chapitre 21. Turabe ngena bizogenda. Ariko imbere yuko dusoma 21, reka dusome igice cya 20:11. Apocalypse chapitre 20 11e verset. Murongo wa 11 abariho dutangura gusoma, hamaze tugaruka ku murongo wa mbere igice cya 21. Tugatugenda d'une façon systématique. Havuga ngo mbona intebe nini yera, mbona n'iyibyagiye ko. Shaka mwumva akakantu gaca kaba kuri iyo ntebe nini yera, kuri trône, ku ntebe y'Imana yera nini. Ngo mbona n'uyibyagiye ko. Isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo. Murumva? Isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho byahora ntihaba kiboneka.
afata imana ngaho irahagurutse igice imanza usomye munsi namwe imana igice imanza turayibonye imana ihagurutse kubera uburake la colère izoba yuzuye ishavu ryinshi igira ihana abansi bayo ba shetani n'abandi ubundi muvuga buti baca babaza shetani yamukiwe mugane ndimuze muvuga ngo afise umugore shetani yari umuvuga buti w'umukomedi atari inkuru nyene bira baratwenza abantu ba shetani n'abandi bose azobagira abana b'abantu b'abanyavyaha hanyuma isi ngo yariri n'ijoro byari biri ngo bizoca bihunga afata imana izoba yicaye ku ntebe ye ni trône iri blanc yera yicaye yicaye izo bihagurutse itaje kugirira neza abantu izo bihagurutse ije guhana abantu izo ije kujisha abantu gucira imanza abantu hanyuma ihagurutse kubera ishavu biritubwira ngo munsi y'intebe y'imana ngo hari umuriro ngo yicaye ku muriro birivuga tubona yuko shetani akiri mu ijuru ngo yagendagenda ngo ku muriro ngo uri imbere y'intebe y'imana yuko shetani yari umumarayika mukuru yari umukerubi amusheribe agenda imbere y'imana afite ubwiza bw'imana ngo nta wundi mumarayika afise uburenganzira bwo kuja imbere y'imana atari we wenyene yaje kugenda imbere y'imana ngo ku mabuye y'agaciro munsi ari umuriro rero munsi imbere y'imana ngo hari umuriro nababwiye ko muri bibiri ugiye gusoma imana bagomba bayidentifisha n'umuriro cyane haba imana ihaguruke ija guca imanza ikintu kizoba gikora ku bwonyene je birahagiye ndavyumvira bikanandengera nuko ngo isi amajuru ngo byose bishobora binyika imbere y'imana abati nzahaguruka bice bimenya ati patro arashavuye murabizi igihe yesu yabambwa ariko umusaraba habaye iki igavuga ati dati mwe muyandashyize mu biganza byawe habaye iki habaye nyamugigima izuba rirazima hawubwira kabiri iravuga ati bosi karabaye reka dufatanye nawe basije mu kiriro gatonya basi twerekana yuko ari waturemye uwo ni yesu yaraje yigize umuntu imana nayo izobija guca imanza ijuru n'isi ngo bizica bihunga afata umuriro w'imana w'inkazi imana izobigira ituriza abantu nibaza ko niwe yabitse wose izobikira wegeranya kugira ngo uturize abantu uwo muriro isi izobibona kubera isi yaranduye kubera icaha adamu yagize twarabibonye rero imana izoca ifata ibiturire ngo bizoca binyika reka dusimbire ku murongo wa mbere rero bimaze kunyika petero yatubwiye ngo bizosha ngo bizoyonga bizodisparesa uriya musi turumva amateori menshi kuri internet ku mateleviziyo batubwira ibintu by'ibimari meteorite ibiki bizokoroka ngo ku isi bikagwa ku isi ngo biriko biraza muri vitesse ngo ibirometero sinzi ngana bayivuga sinzi ko ari miliyoni dokwa bakatubwira nti narinde ko kizoshika narawutse baba ngo kigira gishiga ukenze ngo ari hejuru bakatwereka n'ibindi bintu bakwereka ahantu kigenze ngo tibaraka bakwereka n'aho isi iri n'aho kiri batubwira ati nicakubita isi ikinyika ariko baragaragaza kubera mu mitima y'umuntu imana yashizemwo kurondera imana kandi yashizemwo no kujijwa gucega urubanza afata umuntu muri we wese ari ku isi nico tuba murantangaza abantu bavuga ngo je ndumva ngo ndayemera ngo imana ngo afate kutemera imana nisinye kuyemera kuvuga ngo imana ngo ndayemera nisinye nta muntu yizera imana nk'umuwati abantu bamwe imana ntibayemera barizera imana kubera iki bariko barayirondera nta kintu uhakana kitabaho avuga ibisi za cyose kirabaho yesu ashima cyane reka ibyo ndabireke ibyo n'ibindi katubireke ariko reka ndababwire imana uwo munsi bimaze kunyika izoca irema bishasha umurongo wa mbere ijana na mirongo ibiri na rimwe tugatugendere mu gihe kiryoshe cyane tugatwige mu buryo buryoshe havuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha mbona ijuru risha n'isi nsha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye urumva byamaze gusha byahiye byaheze hama yohani mbazabona ngo ijuru rishasha n'isi nshasha ibya mbere byagiye ngo n'ikiyaga n'icyari kikiriho nta n'amahose yari akihari ngaho nico bashaka kutubwira afete byari bihari byose ijuru rishasha abambe isi ya kera ijuru amajuru byose byari bihari amahose amalaki byose kubera imana yaje ifise uburake bwo gucira imanza abantu n'abadayimoni n'ibindi byarabonye imana
muri fase yayo yo gushavura bica biragira ubwoba bica biriruka bati twebwe turanduye turakwiyemeza turagiye ariko Imana muri plan yayo icyafata ubwo nyene ikirema hariho plan yindi izana bishasha bisanzwe bihatoza kwibona neza bimeze izana isi shasha izana ijuru rishasha ibintu byose byabindi irabisubiriza ikibazo nje ngira nikihinye kugira ndabisigura mu buryo bwumvikana nta majambo mfise uca